ukora ibishoboka ntuzohereze muri gehinomu, kandi umuti kugira ntuzohereze muri gehinomu mu byo uzocamwo byose ni ukwihangana. niho utazohereza muri gehinomu ariko ugahereza mu ijuru mu bugingo budashira. tugeze mu ijuru naho hariho ibitsibo tuzokwambikwa. Bibiliya iravuga ibitsibo by'ubwoko butanu. hariho igitsibo ca mbere ni igitsibo c'ubugingo. iki gitsibo c'ubugingo rero ni igitsibo kizokwambikwa abantu bose bakunda Imana cane bakemera no kuyizira. abantu bakunda Yesu cane hamwe wonamuzira. abo bantu barashikamye mu kwizera no mu bigeragezo naho nyene bagashikama bakavuga ngo ndahagaze, bimpitana bitampitana ndahagaze, simpakana Kristo canke ngo ngoke memuke kugira ngo mbone gukira. barashikama no mu bigeragezo. aha twotanga akarorero k'abamartiri. abamartiri nabazize kwemanga Kristo bagapfa bapfa bacikana bavuga ngo naho mwonyica ngo ndamuhakane sinshobora, ndi uwa Yesu ndabizi kandi nawe nyene ni uwanje. bene aba bantu rero bazokwambikwa igitsibo c'ubugingo. hanyuma hariho igitsibo c'ubwiza kizokwambikwa bungere baragiye intama neza. ariko sibo bonyene, abantu babaye abakozi b'Imana mu bwizigirwa nabonye n'iki gitsibo c'ubwiza bazocambikwa. iki gitsibo Daniyeli azocambara kuko yarabaye umwizigirwa. iki gitsibo Yosefu azocambara kuko yarabaye umwizigirwa. vuga ngo iki gitsibo na jewe nzocambara. igitsibo kigira gatatu ni igitsibo co kugororoka. iki rero kizokwambara abagwanya intambara nziza. nico Pawulo yavuze muhariya mu cete kigira kabiri yandikiye Timoteyo mu gice ca 4 umurongo w'indwi n'uw'umunani. aravuga ngo nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye ukwizera, ibisigaye mbikiwe igitsibo co kugororoka. ico umwami wacu umucamanza mukuru yambikiye, ariko si jewe jenyene yakibikiye, na wewe n'abariya bari mu nyuma bakunze kuzoseruka kwiwe, biteguriye kuzogaruka kwiwe, babihahamiye birinda bashikamye mu kwizera, nabo nyene bazocambikwa. ibindi bitsibo bibiri bivugwa mu vyahishuriwe Yohana n'ibitsibo vy'izahabu. usomye mu vyahishuriwe Yohana 4 umurongo wa 4 n'ibitsibo vyambaye babatsehe 24. kuri uwo murongo wa 4 iyo ntebe yari ikikijwe n'izindi ntebe 24. kuri izo ntebe mbona abakuru 24 bazicayeko bambaye impuzu zera, no ku mitwe yabo hari ibitsibo vy'izahabu. ibindi bitsibo ni ibitsibo dusanga mu vyahishuriwe Yohana 12 umurongo wa mbere. ni ibitsibo biri kw'inyenyeri. haravuga ngo ikimenyetso gihambaye kiboneka mu ijuru, umugore yambaye izuba, ukwezi kwari musi y'ibirenge vyiwe, mu mutwe yambaye igitsibo c'inyenyeri 12. hariho n'ibitsibo vy'inyenyeri.